abo batatu baje kutubaza ibibazo bya mbere sindi mu cyumvise neza Flip GTV abaza ati ko mwadutumiye muri conférence de presse est-ce que muzodutumira no muri twatumiwe no muri festival yego muratumiwe ariko ngira murazi ukuntu dukora muri Country Boy Entertainment nukuri umuntu abaje mu biteramo byacu cyangwa mu bintu tuba twoganije kugira ati reka ngende kubafilma cyangwa reka ngende kubafotora kugira ndabereke ko byabananiye cyangwa byagize iki ubu vraiment adusha kwigurira muhira kubera ujya musi wa festival umunsi wo kwigina abazoshobora kuhashika bazohashika tuyiginane nabo abartiste mwarabonye bazoza zohigirana nabo uzobaje ashaka kuraba ati bantu boy byabananiye cyangwa byagize ikintu kuri uwo nta kaze tumuhaye kuburyo munsi nukwikukira ko abarundi twese ari abajournaliste ari abartiste abantu bose murahawe ikaze nta ntitutunganya tuti umuntu gusa hari abapartenaire b'abajournaliste dusanzwe dufise tuzokorana bafise ikibanza kiri privilege sino mwese murahawe ikaze sinzi nimba hari icyo bashaka kongereza kuri iyo kese ya mbere gato kubamenyesha amakuru mwabaje ko muhawe ikaze ntidushobora kwangira umumenyesha amakuru umuha ikaze kubera uno munsi murabona ko tutatuye twatumiye mwese donc nshobora kuba batakaze muhawe ikaze murayihawe mugabo mwibuke ko turiko tugira festival de l'indépendance ni isabukuru ntitugize umunsi wo gushaka twerekane ngo uriya canke uri n'umunsi wo kuryoherwa hamwe twigira independence y'u Burundi rero muratumiye kuza kuryoherwa natwebwe mwigira independence y'u Burundi yego nico nashaka kongera kujanya hariho ikibazo ca kabiri ca Ala wo muri Indundi TV arabaza nimba ari edition hari n'ibyo gukora iyi ni edition ya mbere bisanzwe twari dushaka kuyikora l'année passée mugabo kubera ibibazo by'autorisation twajyaciye bishika bigwa urumva niho twaciye tuyitangurira mugabo n'izindi edition zizoza mu myaka iri imbere hama séminaire papo ya séminaire n'abartiste twatumiye mu bisanzwe nibaza ko icyo kibazo twogira mu bisanzwe iryo seminaire mu bantu bayikurikiye neza surtout abo muri Indundi TV baparticipe cyane muri iryo minsi twebwe icyo twashize imbere ni guharanira abartiste hama imyidogo twe ntitumenya gufite ntituzi ibintu bizoshika kandi nta kintu kiba ntihabe imyidogo c'est normal je n'ibyo twari ibintu tumenyereye imisi yose imyidogo ishobora kubura mugabo umartiste wese ari kuri rya fiche mwabonye wese ari kuri fiche parce que twavuganye kuko nta tuba dufise yo gufata umartiste ngo tumushire kuri ya fiche tutavuganye tudafise amasezerano kwama ibizoba après tuzobibona hama tubivugire ko turabe nimba hari amakosa tuba twagize cyangwa hari amakosa abandi bazoba bagize muri edition izokurikira tuzoyakosora hama tubandanye kunuko question ya gatatu ya Motam TV nizamuga ni Desire ego yari yabaje ubutumwa buri muri ubutumwa dushaka donc dushaka gushikiriza kuri fest ngira nabivuze mu ntango igice kwiga ni kwiginana n'aba artiste turi muri rwa ruhara nyine rwo kwerekana amatara kwerekana abarundi yuko dushoboye twese iyo tugiye hamwe ni muri iyo ntumbero icyo ngira sinokirandira ko cyane mugabo hari iki yavuze ngo mbere kukura k'umuziki mubona kwa ego kurahari kuko uburundi bwarikugiye ngo nikibuza yuko batera amagrenade barayatera abantu barapfa ça c'est normal mugabo abantu bariko baratera amagrenade n'abandi hari abansi imisi yose yazokwa mu mwanzi urumva
kuko jewe niko ndavuga ko umbajije ngo mbe umuziki wari kwikwiye ndi example jewe ihagaze ngaho imbere yanyu naho benshi batabara babyemera je ndi example iri vivant ça fait plus de 20 ans ndagwanira umuziki kuko iyo nari kubundi nari kubiyeho ndo kwikukira niki no kwitegemvya umuziki uritegemvya mugabo hari abantu bawica barahari muri mwebwe nyine barahari ho kugenda gushigikira umuziki mugabo bakawuponda ho kwigisha ati ujya muziki wari kuryoshe iyo hari kuhameza akantu kameze uko agatari cyangwa bakongereza ko sinzi mugabo ashobora kubona agakosa kamwe kari mu muziki akashabona yuko byose byapfuye. James ndabivuga umuntu wese afise twa gukunda umuntu ashaka, umuntu wese arafise twa, nani ndafise twa y'abaririmbyi bonga je nkunda mvuga ati ujya je ndamuprefera mugabo nikibuza ntibica bimbuza kudashigikira ubundi no. Je nukuri ndababwiye ukuri muri telefone yamfise indirimbo tutasikiza abaririmbyi bose bonga igituma murakizi mbwa hari abaririmbyi bumbwiye ati ufise indirimbo fariyazi muri telefone yawe no, kuko jewe biranyigisha kumviriza zijya ndirimbo zabo nkavuga ni hawa pete bako banakuya moto je bishabima ingoga yo gukora de plus, kuko ntushobora guhigana n'umuntu utazi, utapigana na nani na gitutu aguze kandi ntibishoboka. Mugabo kujya kumviriza zijya ndirimbo zawo birama strategie wanje yo gukora fatereka nkore nk'indirimbo nk'iyi canke irusha nk'iyi. Rero umuziki warikukiye nuko gusa injavyi zamyeyo kandi zizokwamaho, kuko hari abantu babesheje n'umuziki. Jewe nakandi kazi nkora, mfise abana baja ku ishuri ndi amenyevale biciye mu muziki. Iyi nzu tuyiriya amafaranga avuye mu muziki, turafise abakozi bakora ngaha tuhariya mu mafaranga avuye mu muziki. Je navuga yuko umuziki warikukiye ngabo nuko gusa hari abantu binjavye bawusubiza inyuma. Ariko kimwe gusa je nosaba abantu situmwa baririmbye, ego mwashaka nituvugane nitwicarane mugabo haje ikintu cyitwa Burundi ko za Nigeria ba Wizkid baragwana n'abantu bakagwana mugabo haje ikintu cyitwa Nigeria bose bahagurukira rimwe bagashigikira mugabo ngaha ntibiba. Aha hari aba journaliste biyongoye abandi bagize team sawa mugira team ntituvyanse nimugira team nimukunda bo mushaka mugabo nimba ari umurundi wiwanyu nushaka par exemple zijya ndirimbo zujya musani wo ukunda nuzivuze inshuro 3 canke 4 mugabo ntibikubuze kuvuza na babandi mubaye chance yo kuvuza n'indirimbo nimwe. Bama baragira ama promotion abantu bo hanze pourtant abarundi bari ngaha kandi dushoboye none abarundi ntidushoboye ko tuvugisha ukuri umuziki nuri nta kanovera ufise uragafise. So nibaza iyo kesho yo mva ko umuziki warikukiye ko nimba Burundi bwarikukiye n'umuziki warikukiye n'abantu twese twarikukiye mugabo ingorane ntizibura, ingorane zigendana n'umuntu sasa normal. Nibaza ko ikibazo nacishuye neza. Hama uruhara yabaje n'ikindi ngo nimba leta ifise mu ruhara bien sûr que oui, kuko iyo tari kubifise mu ruhara twari kuronka d'abord autorisation yo kubikora, twari kuronka autorisation nimba tari kuba ibifise mu ruhara tukanayishimira kubona yaduhaye na autorisation. Hama bikenewe bazoza no kudushigikira bivanye n'umwanya bazoba bafise, kuko sinovuga ngo leta nta ruhara ibifite mu ya kuko bona baduhaye deja autorisation ni preuve ya mbere ivuga yuko ibifise mu ruhara.
yego murakoze. Wengine kusema kwamba waandishi wa habari ambao wanakuja kutafuta majungu hawakaribishwi, lakini kumbusheni kwamba waandishi wa habari tunapenda majungu. Tunapenda majungu kwa sababu usitegemee siku zote kama utafanikiwa bila kuwa na hater nyuma yako. Usitegemee kama ipo siku utafanikiwa bila kuwa na mtu ambaye unaona kabisa huyu mtu ananisumbua. Kwa hiyo na kama kuna waandishi wa habari ambao watakaokuja pale kutafuta content kufeli kweli, lakini ningeomba pia muwaruhusu, kwa sababu wale wanawapa challenge, wanawapa changamoto. Wapo wengi sana ndugu zangu ambao tunatumika sana kwenye YouTube. Hizo vitu tunapenda sana. Alafu swali langu ni kutoka kwa wananchi. Wananchi pia wanapenda umbea. Wananchi wanapenda umbea. Sasa kuna swali moja la kimbea ambalo nataka kuuliza. Bana, tunafahamu kwamba Bantu Boy Entertainment ni kampuni kubwa sana, ni record label kubwa sana hapa nchini. Tunaposema Bantu Boy, kila mmoja anaelewa ni kitu gani. Na nyuma Bantu Boy tunamwona Benga Stain, tunamwona Mgani Desire pia. Swali kutoka kwa wananchi wanasema kwamba bana, tumeona wasanii kibao sana kwenye mabango, lakini hatujamwona Double J, hatujamwona Kirikou. Issue ikoje mzee? Issue ikoje? Au ndo kama tumemaliza mkataba na tulimaliza kweli, yani mbaya hakuna kujuana? Ni swali langu. Sinzi kama kuishi mu Kirundi cyangwa mu Kiswahili. Kirundi gira ibibazo vyo mwavyumvise. Umbea, majungu. C'est vrai, nivyo jewe navyo nitwigeze tuvyaga. Unajua katika kila maisha uzima habayo challenge. Sasa c'est normal. Ikiora kimbabaza depuis cyane ikiora kimbabaza nuko ivyiza mutabanza gushira ivyiza imbere. Ego c'est vrai yuko kugira utera imbere nuko hoba hari umuntu akubangamira. Sivyo kuko twese turi ngaha tuganira ubuzima kubaho neza kugira twerekane bantu bibashiti turabona agenda kurusha ubuzima. C'est vrai, ça c'est vrai. Jewe ikintu kiora kimbabaza nuko ndasubiyemo nuko iyo umuntu ariko arakora ivyiza bijya byiza iyo mari kuba mubivuga muba bambere mu kubiposta mu kugira sinzi ukuntu byita mugabo ibibi nivyo cyane mora murindira umuntu yuko asoba mwibarabara mwese amatera abashinze hejuru kugira challenge c'est bien, kugira abantu bavuga badukosora c'est bien, ngo hariyo façon mukosoramo mukabikosora nabi no kwika Imana. C'est normal, ivyo ni normal. Iyo atari kuba baririmbyi hari abaririmbyi bagenzi banje sinakubona nariko ca nicariya sinari gukuma nkora aho bati ni jewe gusa nta wundi ahari, c'est moi le numéro 1. Mbona kubera hari abandi baguma bavyuka bafise amatara baje bazi kuririmba, jewe jabi ntuma gukora cyane kugira ngumane n'ijya place yiwanje. Kugira aba journaliste ba umbea c'est bien, nituvianse. Ikibabaza nuko ibintu vyiza ni mu biposta, muposta bijya bibi gusa. Ngizi kosa ni mu nkosore. Calvin, sijaona kuna posti nyimbo zangu. Semesha ukweli, ni benshi ngaho mbona ba journaliste hapa nyimbo yangu hakuna mtu ajai posti. Lakini nikikoyola mbarabara tu fizo ya Sofia mbarabara c'est bien, nimubigire c'est bien mugabo kubereka ni vyiza kubereka ni vyiza by'umuririmbi mutabishigikira ngo mushigikira gusa amafuti kuko sorana ni bien kuko jewe nimba nkiririmba kugeza n'ubu nuko nemera challenge, nuko bankosora, nuko nemera impanuro bampa. Nilikuwa kichwa ngumu, nilikuwa nishapotea zamani. Ngira icyo natishiwe ngira gitahuye. Kugira ama challenge, kugira umbea, kugira iki c'est bon. Navyo twanse mugabo
ego ninagira amakosa muzoyankosore mugabo nabijya byiza by'iwanje nabyo nyine muzobishigikira ntimurindire gusa yuko Fizo yaborewe twamusanze ajyamye hanze muri Havana kwibarabara yisovye ko ndamuvuye muri kubera ko muziki wanje mutawupoze ko nakoze muziki kumbure ko mutavyemera kubera ko mutavyemanga murafise droit yo kudukosora kandi mutadukosoye ntituzotera imbere mugabo murabe na façon yo gukosora ko umuntu ubanze kuvuga ati indirimbo yiwe indirimbo nziza mugabo ibuziki niki ubanza kuvuga d'abord indirimbo ukayaneza ukavuga ati indirimbo yari kubyoha mugabo nuko ngaha ifise n'ubugiye kunuku apana shite kudurira ngo indirimbo wapi hama ikindi nacyo yabajije ngo kubera iki Double J na Kiriku atababona kuri nuze kuri afishi twarabarondeye Kiriku yavuze ko ata n'umuziki yawuhebye yarabivuze nabyumvise mugabo cyanangaje ryari naciye ndamubona kuri afishi manager yaramuhangaye Kiriku ngira yari umuntu wa mbere Kiriku yari umuntu wa mbere na Double J abantu ba mbere bahamagawe nkuko twabivuze yuko twebwe naho bavuye muri Bantu Boy mugabo tuzobashigikira tuzokoma tubashigikira tuzokoma turi nyuma yabo balance tout simplement Kiriku baramuhamagaye aravuga ati jewe n'umuziki narawuhepi donc niyanse ngo ya urabona sinza mugabo yavuze ko umuziki yawe nanje nkibona poster yo naciye namwandike kumbe wa muziki none warauhevye canke ngo ivyo bintu by'amaposter je ntavyo nzi ngo niko ndarondera aba bantu babigize Double J ni telefone yo nta ngira yaramublotse na manager ivyo ni byo kuri ndiko ndababwira si ububeshi sasa mtu akianza kubloke wewe wavuze kumushigikira cha bigenda gute kavili nimesikia jibu Kiriku aliitwa akasema kwamba muziki ameacha lakini kwenye mabango yupo kwenye bango zingine yupo Double J labda alimbloki hata hapokei wala ajibu hata na message that's it uko nukuri cyane muzo barondere mubabaze ti why kandi ndazi yuko mufise ibibazo byinshi mugabo malheureusement tuko turavuga ikintu cyanuze ca festival de l'independance mugabo uzoshaka kumenya ukuri kwa Double J na Kiriku muzo barondere simugwa munavumburana ngo muravumburana muzo barondere mubabaze impamvu batashatse gusinya ku renouveler contrat kandi abantu baguma baducafuza abantu bari amanuze ama TV online baducafuza bagize iki c'est pas nous ngira twarasohoye ikete ku mugaragaro turagyerekana sinzi ko hari abantu bazi gusoma cyane mwarabonye irya kete sitwe twirukanye baki nta Bantu Boy yirukanye Double J nta Bantu Boy yirukanye Kiriku barabajije mushaka kurenuvela kontra ngoya umwana arakura akagenda nyene ni sawa ni imiryango iruguriye umunsi muzo kumva yuko mushaka gusubira karibu imiryango iruguriye tumeelewana kaka haya mafundisho kwa diploma promoka